nyakubahwa mushikiranganje w'ibidukikije uburimyi n'ubworozi, banyakubahwa bahanuzi mu biro by'umukuru w'igihugu, banyakubahwa barongozi b'ibisata bitandukanye mu kigo hapi, banyakubahwa mwaserukiye ishirahamwe ry'abikorera utwabo CFCB, banyakubahwa banyamitahe, banyakubahwa mwese muvyagiye ngaha, umwe wese mu cubahiro Imana yamuhaye, tugira amahoro sangwa amahoro n'iterambere mu Burundi. Imbere ya byose tubanje gushimira Imana yadushoboje kubona gitondo no gushika muri kino kibanza. Turashimiye kandi mwevuye ku mutima nyakubahwa umushikiranganje, mbere na mwebwe mwese mwashimye gufatikanya natwe muri uruganda rwihayanishwa gurishwa ry'ibikorwa byo mu gisata c'ibitekezo, kuko turazi yuko mwari mufise ayandi mabanga hambaye yari gushobora kubafatira. Sagasesesho muri iki ni ikimenyetso gikomeye cyane cerekana ko mudushigikiye muri iki gikorwa twihaye cyo gushigikira no guherekeza iki gisata kugira gishobore gutera imbere, mbere giteza imbere ubutunzi bw'igihugu bimwe biboneka. Turashimiye kandi abanyamitahe bo mu bisata bitandukanye n'ayo mu gisata cyane c'ibitekezo bitavye akamu twabateye bagasidukana n'iyonka bazanye n'ivyo bahayanisha muri uruganda twateguye no munsi. Bashinya nawe bafasoni gwaruka, iki gikorwa cyo gushigikira igisata gihungura ibitekezo kije gisahiriza utundi twigoro twinshi twakozwe n'ubushikiranganje bujejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi. Twese turazi yuko hashizeho itegeko rikaziririza ikoreshwa ry'ubumwanya n'ibindi bitekerezo bya plastike kubera ingaruka mbi bifise ku bidukikije no ku magara y'abantu. Si agasesesho rumuri, Uburundi burakeneye gutera intambwe muri ico gisata. Kukabankako ico gisata nikarahara mu ruganda ntibacura. Turavye akamaro kaco mu iterambere ry'amahinguriro n'urudandazwa, na cane urudandazwa mpuzamakungu. Ni muri iyo ntumbero rero twisunze umugambi w'iterambere twatunganije ibikorwa nk'ibi kugira ngo tubamenyeshe amabwiriza agenga ico gisata, twongere kandi turabire hamwe intambanyi n'icokorwa kugira ngo mushobore gutera imbere nk'umuzinga. Twibagira kandi yuko iri huriro biza gutuma abantu bakorera mu bisata bitandukanye bamenyana n'abahingura ivyo bitekezo kugira ngo bashobore kubandanya banahanahana ibidandazwa. Bashinga nawe bafasoni gwaruka batumire bahira mu bijanye na ryahangiro ry'igihugu giterambere duhejeje kuvuga. Harashimwa imbere guteza imbere amahinguriro, gushigikira abahingura ibidandazwa byo gushorera hakurya y'amazi no kugwiza ubuzi n'ibindi. Ivyo byose rero bigategereza gukorwa byisunzwe iterambere rirama. Ni naco gituma ubushikiranganje buraba ibidukikije bwafashe iya mbere mu gutanguza amategeko agenga igisata c'ibitekezo bitonona ibidukikije kandi byubahiriza amabwiriza mpuzamakungu agenga amahinguriro n'urudandazwa. Biragaragara rero ko hakeneye utwigoro twose dushoboka kugira twubahirize iryo tegeko rigenga ibitekerezo
ahandi ho twoba turiko turisamburirako nk'impene. Uru ruganda rw'ihayanishagurisha ruje hageze kuko turi mu gihe cyo guhiganwa mu kugwiza umwimbu kugira ngo dushobore gushikana uwo mwimbu ku masoko y'akarere na mpuzamakungu. Dusabwe rero gukura amaboko mu mpuzu kugira twimbure byinshi, turonke umusesekara tuzoshora hanze y'igihugu kugira turonke amafaranga y'agaciro kandi tugwiza akazi. Turatera intege abanyamitahe bamaze kwitaba akakamo ka leta, bakaba bamaze gufata iya mbere mu gushira imitahe yabo muri ico gisata. Turateye akamo abandi banyamitahe kugira ngo bahurumbire ico gisata, kuko biragaragara yuko abakeneye ibitekerezo bitandukanye bakiri benshi. Na kare amahinguriro ariko aravuka mu Burundi akenera ibitekerezo by'ubwoko butandukanye, yaba bimwe amasashe, amakarato, amacupa n'ibindi. Turahaye ikaze rero aba bose bavyifuza kugira ngo tuyage, twongere tunonosore uburyo bwo gushira imitahe muri ico gisata ngirakamaro. Kuri twerekeye tuzobandanya dushigikira bimwe biboneka abo bose bifuza gushira imitahe mu gisata c'ibitekerezo, mu kubaronsa bwa burusho butangwa n'itegeko rigenga imitahe, kubandanya duhinyanyura amategeko mu ntumbero yo korosha ibijanye n'urudandazwa. Kuri ico turizeye tudakekeranya ko leta yacu, leta mvyeyi, leta nkozi izobandanya kudushigikira mu kuturonsa uburyo kugira ngo dushike kwihangiro ry'iterambere biyemeje. Bashingantahe, bafasoni, gwaruka, batumire bahiye, muri uru rugamba rw'iterambere dusabwa twese gushira ingufu hamwe kuko twese biraturaba. Kira noneho uruhara rw'umwe muri twebwe n'intangere. Turateye akamo rero abo bose begwa n'iki gisata ko twokomeza ibiyago no gushira hamwe imigambi izodushikana ku rugero rw'iterambere ry'igisata c'ibitekerezo twifuza. Mu nyigisho zitandukanye muzokurikirana ejo, abahinga bazobibutsa ku buryo burambuye akamaro ko guteza imbere iki gisata mu bijanye no kubungabunga ibidukikije, gukingira amagara y'abenegihugu hamwe no guteza imbere amahinguriro n'urudandazwa. Imbere yo gusezera nagira nsubire kandi nshimire mwevuye ku mutima umushikiranganji w'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi ku kigoro kadasanzwe yagize. Nkaba ndabahamagarira mwese gushira hamwe ingufu mu kubandanya kwigira hamwe uburyo bwo gushigikira no guteza imbere bimwe biboneka igisata c'ibitekerezo mu Burundi. Nihangama iterambere, nihangama amagara y'abantu, nihangama iterambere mu Burundi. Murakoze, Imana ibahezagire.